Shalom. Mukanya mugira mukurikire intahe zo kuri uno munsi wa gatatu. Muhezagirwe. Shalom bene data, nanje narinje ngushinga intahe kuko ukuboko kw'Imana kwarangendereye. Jewe nari umuntu umwe nari mfise ubugwayi mu gihimba c'irondoka. Nari mfise ubugwayi bukomeye kuko bari bambwiye ko sexe yiwanje ifise imitsi idatumbereye. Niho naca nibuka kwanza niho naca ahantu numva umuntu ariko aravuza akanguka muri telefone ariko ararengana. Ca ndibuka ati yo kera nahora nkunda kumviriza akanguka, kumva abantu bakira bakabohoka. None je kubera iki nabihevye? Nshitse muhira ca ndatora telefone ndumviriza intahe, ndumviriza zirya nyigisho zurya mukozi w'Imana Chris. Ndavuga ati naje ndafise kwizera Imana izonkiza. Niho naca njaho ntangura gusenga. Uwo musi hari kuwa kane, kuwa gatandatu ndasengana n'umukozi w'Imana, nta kintu na kimwe numvise. Kundi wa gatandatu ndasengana n'umukozi w'Imana, ndafataho mbabara, ndafataho ngwaye, turasenga. Niho natangura kumva urutegwishi mu kanwa. Numva urutegwishi kabisa, nguma ncira. Nanje ndavuga ati ngwino Mana, ngo nanje ungirire neza nkuko wamugirira neza. Niho nyene naguma nciragura. Mu nyuma ivyo birahera, umukozi w'Imana arasenga, araheza aravuga ati amen. Nanje ndavuga ati amen. Ndasubira ndasenga. Kundi wa gatandatu turasengana n'umukozi w'Imana. Turiko turasenga, niho vya bintu vyasubira biragaruka. Nkumva ikintu gihagaze ku mutima, nkagomba kudahwa, mugabe ivyo ndahwa nkabibura. Nkaguma ngomba kuvomisa ibizi, nkarindira ivyo bintu ko biza nkabura, mugabo nkaguma nciragura. Mu nyuma ndavuga ati mukoze kuje kungirira neza, ati ndazi ko wamukiza abandi, urabakiza ingwara zananiranye, ariko jewe izi ngwara ziwanje n'ubusa kuri wewe, ndizeye ko ushobora kungirira neza. Umukozi w'Imana aravuga ati amen, naje ndavuga ati amen. Mu nyuma niho nabwira umukunzi wanje ati kurya rero jewe nta mahera kuzo zo kwivuza nzosha kurondera. Arambwira ati ivyo bintu uvuze n'ibiki? Ndamubwira ati burya dufise Imana yumva kandi yishura, yarumvise gutakamba kwanje. Ati sawa ntaco, reka twizere. Ati kumbura Imana ngira ngo yaragukijije. Natanguye gusenga mu kwa gatandatu, ukwindwi ariko nitegurira gukora mariage mu kumunani. Ukwindwi mu mpera ndajaho ndafata cane, ndasenga. Ivyo bimenyetso nabibona mu ntango z'ukwindwi, hagati hose mu kwindwi ndasenga. Vya bintu biratinda biragenda neza. Niho nategura ubugeniro 12 zo kumunani. Maze gutegura ubugeni, bene data bakundwa b'Imana, inyuma y'urubanza ubuzima bwaragenze neza. Hageze ko turangura amabanga bubatse, ibintu biragenda neza. Sanga ya mitsi bavuga ko itameze neza, sanga ndi sawa. Imana yaradukoreye ibitangaza, yashoboye kutuzanira umukozi wayo adusengera atatuzi. Mumfashe dukura ubwatsi. Imana ni nkuru, ntahe yanje yariyo. Shalom. Mwiriwe neza abakunzi ba Kanguka. Nanjye nashakaga gushima Imana ku byiza Imana yangiriye binyuze muri Kanguka. Iminsi ishize narwaye ndwara umutwe pe, umutwe uranzengereza. Nkajya numva hashyushyemo imbere, hashyushye, bikanyobera ibyo ari byo. Najya no kwa muganga bakayoberwa ibyo ndwaye, ariko ngiye nkumva ngiye nko gusara. Bigeze aho hari umushuti wanjye nyine wampaye Kanguka, arambwira ngo hari abantu basengera muri iki kiganiro, ngo ujye usengeramo wenda nawe wakira. Ndavuga nti ibyo ni ibiki? Bwo wenda buriya n'iby'abesikuru. Ariko hashize igihe uko iminsi ishira, umutwe ukagenda undya ukomeza undya. Najya no kuryama agatotsi kamfata, nkumva ubwenge buragiye nyine. Nkumva mbese ngiye nko gusara, nkahita numva ntakaje ubwenge. Numva birakomeye, ko iminsi ishira numva bikomera. Yari yambwiye ko iyi downloading application. Mpita ndayidownloadinga nyine. Ndangije nkajya numva ubuhamya, nkasenga, nkumva abantu bafashijwe. Ngeze aho nabwo ndanabireka, ariko sinzi ukuntu naguye ku buhamya bw'abantu bo mu Gifaransa. Numva bunkozeho cyane, nkumva ibintu bibabaho, ukuntu bakira ibintu bibabaho, nkumva ari ibintu numvishe bwa mbere. Nuko bizamura kwizera kwanjye, nanjye ndasenga. Hashize igihe nyine bigenda bikira, none ubu narakize, numva ameze neza. Ikindi kintu ndashima Imana cyane,
ko yanyujije n'amaregle douloureuse kubera ko nari nsigaye njya mu maregle nkaribwa cyane nkaraba nkaruka ahantu hose kugeza igihe nyine baje nko kunsukaho amazi nabyo ndabifatira muri kanguka nabyo bigenda bikira. Ndashima Imana rero ku bwa kanguka, ndashima Imana yatwigishije gusenga tutitotomba, ndashima famiye kanguka yose, ndashima Chris akatwitangira atanatuzi. Imana ikomeze kumuha umugisha n'ubwenge bwo kwigisha abakurikirana iki kiganiro. Shalom. Shalom abakozi b'Imana. Naje nagomba gushinga intahe, hari haheze igihe kirekire Imana ibanza ikabareye cyane. Mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, mu kwezi kw'icumi gushika mu kw'icumi na kabiri hose nari ngwaye ingwara y'amenyo, narara nkanura nkabura ikintu mfungura, kweka ikintu byarangora sinashobora gufungura, ariko Imana bene data yarankoreye igitangaza. Ndavyibuka nari nicaye ahantu mu gikoni nzindutse mu gatondo gutegura ibifungurwa, hama ndicara ndashiramo kanguka, aharize mediciramo intahe n'amasengesho, ndasenga y'umukozi w'Imana, ndakora muri nyaginyo ryari ryarimburutse, ndakoramo shira y'urutoke, hajya avuze ati umwe wese ashire urutoke aho ababara. Ndavuga ati Mana nanjye ndakeneye gutabarwa kandi ndizeye ko ngira nkire ntazosubira kuribwa n'iryinyo n'igihe na kimwe. Imana yarabinkoreye cyane nyene, Imana yarankoreye igitangaza. Kuva icyo gihe sinasubiye kumva iryinyo rindya. Rero bene data nari nshimye gushinga intahe, ndashimiye umukozi w'Imana Chris dusengera katutsi, ndamushimiye cyane. Kandi no kuwa gatandatu narabonye ukuboko kw'Imana. Ndi umuntu aja mu butinyanka, karibwa cyane akababara cyane, ariko ukuboko kw'Imana kwarambonetseko. Ku munsi wa gatandatu mw'ijoro, kuwa gatanu mw'ijoro nari naraye ndaribwa nkanura, ndavyuka mu gatondo ndavuga ati Mana uko kuntu naraye ndashaka ko ungirira neza, ungirira ubuntu, sibura ndonke n'iminota 5 ntekane nanjye numva ariko ndaribwa ko nari naraye ndaribwa bikabije. Nkivuga iryo jambo bene data sinasubiye kumva n'agakaciye, sinasubiye kumva ndiko ndaribwa, naciye ndonka amahoro gushikana n'ubu ndamahoro. None bene data ndashimiye umukozi w'Imana adusengera tatutsi. Shalom, mwitagirwe. Iyo yari intahe yanje. Bene data dusangiye umuryango wa Kanguka, ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuri uno mugoroba nifuje gushingira intahe Imana ku vyiza yankoreye biciye muri Kanguka. Jewe natanguye kumva amaudio ya Kanguka mu 2016, ariko sinavyitayeho, ndavyibagira. Mu nyuma mu 2020 niho numvise neza Kanguka icyo ari cyo. Ndayirungikiwe n'umuntu w'umuvyeyi ameze nka mama mu gakiza, niwe yatanguye kuzindungikira. Hanyuma ndayumviriza Kanguka guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu gushika ku wa gatandatu. Niho rero umukozi w'Imana ariko aravuga, numva yuko ushobora guteresharja Kanguka application. Hanyuma ndayiteresharja, ndasengana na Kanguka. Nakize ibintu byinshi biciye muri Kanguka. Narakize amaguru, naragwaye amaguru, hanyuma ndasengana na Kanguka arakira. Ni byinshi cyane nakize, ni byinshi cyane nabohotse. Narabohotse burake, ishavu biciye ku ntahe z'abandi naza ndumva bashinga. Hanyuma nanje nkumviriza, hageze gusenga nkasenga nanje, nkasengana n'umukozi w'Imana, hanyuma nkasanga narabohotse. Ikindi kintu Kanguka yambohoye, naragwaye ibere, darikozeko numva hariyo udutirigwa twinshi cyane.
numvise hariyo udutirirwa twinshi cane, ndagira ubwoba nyene nti ni kanseri bama bavuga imfashe. Aho naho nyene ku munsi wa gatandatu ugeze ndasengana n'umukozi w'Imana, sinamenye ukuntu utwo dutirirwa twagiye. Ikindi gihe narafashwe n'umusonga, uwo musonga ugatembera ngasenga bikanka, ariko umukozi w'Imana akaguma avuga bikantera intege, akavuga ati ntimurambirwe mubandanye mufata. Nkumviriza intahe z'abagore bashoboye kuronka abana haciye imyaka myinshi, narumvise n'intahe y'umukenyezi atarafise igitereko, hanyuma Imana iramuha igitereko aravyara, araronka umwana nawe. Izo ntahe zose zikankomeza. Nuko umunsi umwe rero uwo musonga uramfata kubera waratembera, umunsi umwe uja mu mutima, numva ugeze mu mutima nyene mu ruhande rw'ibubamfu, uranzibura cane. Rero jewe sindi mu gihugu c'u Burundi, ndi mu kindi gihugu ca kure, nagiye kurondera ubuzima. Niho rero numva yuko ngomba guhwera, ndagenda ahantu hari wundi mugore twakorana atari n'uwo mu gihugu c'u Burundi, ndaryama ndagorora amaguru, ntangura gushima Imana. Imana uri Imana, naho noba ndi mu bihe bibi ntaco bihindura kuri wewe, uguma uri Imana. Ni naho nopfa uguma witwa Imana, kubw'ivyo ntuhabwa icubahiro. Muri ako kanya nyene agatiro kaciye kamfashe, ndasinzira nk'iminota 10, nikanguye nsanga vya bintu vyose vyaheze. Ndashimira Imana. Narabohotse ibintu vyinshi muri kanguka, satani yararotse ibintu vyanje, ariko nkumva ndiko ndasengana na kanguka yo kuwa gatandatu, nkumva umukozi w'Imana avuze ngo hariho umuntu ngo ibintu vyiwe vyose ngo vyugaye, ngo nashima Imana ngo Imana iravyuguruye. Aho ngashima Imana, ivyo bintu biruguruka biragenda neza, ariko nkaguma niyumvira gushinga intahe bikanka. Umunsi umwe nyene ivyo ibintu vyanje vyugurutse, Imana yuguruye nyene, ivyari vyanse vyose vyagenze neza. Ndavuga nti umunsi ngira nshinga intahe kweri, ndumva nyene shushe ngira nshinga intahe. Narashizemwo n'inimero za kanguka zo gushingira, aho bashinga intahe narazishizemwo, nza numva ubugaragwamwe butagira uko bungana nyene, ndumva ibintu vyose biragiye. Hanyuma satana baramfashe nyene, sinaba ngishinze intahe. Ubu rero ikintu kisunitse, ndavuga nti ubuje sinshobora kuvyihanganira. Narasubiriye ndagwara umugongo. Ubwa mbere narawugwaye, hanyuma urakira. Mu nyuma umugongo urasubira uragaruka, uza hari ikintu kintema, umenga ni ikintu kintema n'umupanga. Ndasengana na kanguka, ndaja no mu marshive, nkaguma sengana na kanguka. Mu nyuma rero niho vya bintu vyose vyambabaza mu mugongo biyegeranya, biragenda mw'itako bigumayo. Ndasenga biranka, indwi ya mbere irahera, nguma mfata sengana na kanguka, ari kanguka nshasha, sengana nayo nja mu marshive biranka. Ejo rero ku munsi wa gatanu niho nasubira nja muri arshive, ndasengana na kanguka yo mu 2000 mu kwezi kwa mbere, mu 2020 mu kwezi kwa mbere. Ndasengana na kanguka, ndumva umukozi w'Imana avuze ngo hariho umumama aryamye hasi, ngo nashimira Imana, ngo hariho umumama ngo aryamye hasi, ngo ababara cane ngo mw'itako ry'iburyo, ngo nashimira Imana ngo iramubohoye. Ariko nkumva ngo mbabara kwa kundi, ndashima nti Imana ni jewe, urakoze Mana urankijije. Ndaguma uko ndyama numva mbabara, niriga uko mbabara, numva atacahindutse. Uyu munsi rero navyutse numva bwa bubabare bwose bwagiye, numva nta na hamwe mbabara, simbabara na gatoyi. Mu kuryama aho uko kuguru sinari nkikuryamira, numva mpindukiye ndakujyamirako, numva simbabaye. Uyu munsi nafashe impuzu nyinshi ndamesa, bitahora bikunda numva birakunze, kugeza ku mugoroba numva simbabara. Ndavuga nti jewe intahe sindayirarana. Ndashimiye umukozi w'Imana,
ndashimiye Imana kubw'umukozi wayo yaturungikiye Kristo adusengera atatuzi. Ndashimiye umukenyezi wiwe amuha umwanya, Imana ihabwa icubahiro ku bwabo. Ndashimiye abapartenere bakanguka, ndashimiye abantu bose bitanga kugira iki gikorwa ca kanguka kibandanye. Iyi ni yo ntahe yanje, abayumvise Imana ibahezagire. Shalom. Nahifise ikibazo cy'amaso, amaso nkaguma nifuza. Rero mu kwezi kwa gatanu hagati nagiye kwifuza amaso, ariko amarori bampaye nayambara ibitugu bikaribwa, umutwe ukameneka. Nkavuga none ko nahora nifuza nkagira mitende, ubu naho byanse. Ni biki? Ati rero amaso yanje yasa marori navuga ati ariko ko naba muri kanguka nsengera estoma, nkasengera amaso, nkasengera ingwara yose ifashe, ubwo amaso yanje ntiyoba yarakize nkaba ndiko ndayagora nambara amarori. Ndahafura rero amarori ndayaheba. Nagiye ntayambaye wa mutwe ntumeneke. Nataha nkumva nta kibazo mfite, ati Imana shimwe uhabwe icubahiro, narakize amaso none ko atari kumbabaza, ibitugu birakira. Ndashima Imana cyane kubw'ibyo bitero bikomeye by'indwara Imana yagiye inkiza. Ndabishimira Imana cyane biciye muri kanguka, ndashimira Uhoraho yangiriye neza. Ntama rero kwezi kwindwi kwarageze, kugera ibizunguzungu byaheze, kugera nta mbeho mfise, kugera numva estoma imeze sawa. Nca ndagenda mu gikorane Bujumbura, ndagenda mu gikorane kiratangura, hariho ndi turasenga turahezagirwa, kirahera numva ari amahoro. Narinzi ngo nzohavura nzungurirwa hagati y'abantu benshi, kubera ibyo bizunguzungu nama naguma mvuga mbega aho nzungurirwa nkikubita hasi mu bantu baraza kugira ngo ngwaye ibiki. Ariko natangaye mpageze nari nkomeye neza, ndasenga igikorane kirahera ntaha amahoro. Kuva uwo munsi nari mfise igitero cyantera mw'ijoro, sinziriye naryamye amahoro, nkaza kumva ncitse ikinya ukamengana igiti, mbaye igiti, ubwenge bwose ukamenga burahise ndapfuye. Nama numva umenge nyine ndapfuye, mugabo nkagenda mvuga ati Mana umparire byose ndagushikira amahoro. Ibyo nkabivuga nagiye nkabivugira mu mutima ntashobora gusohora ijwi. Mugabo hashira akanya gato nkikangura nkavuga ati Mana by'ukuri umudayimoni aza kunteza urupfu rwo mwitiro, ndakwinginze iyo mpemu yisohoremo. Igihe mvuye mu gikorane icyo gitero gica kirandekura, ndaryama amahoro, nikangura amahoro. Ariko kubera iyo saha ya saa munani namenyereye kubyuka gusenga, nkaca mbyuka nkashiramo kanguka, nkasenga Imana, nkaryama amahoro, nkabyuka yandi. Ubu ndashima Imana ko izo ndwara zose Imana yo mw'ijuru yangiriye ubuntu, ikazinkurako, ikankiza uburibwe n'ububabare nama mfise. Nama ndyamye ntashaka kubyuka, mbyutse naho nkabyuka meze nabi, mpagaze ukamenga nta bwenge ngira, ndyamye igitanda kikanzungurukana ukamenga ndiko ndahwera, nkamana ibyiyumviro byo gupfa. Ariko umukozi w'Imana akise akavuga ati izo mpemu ziteza urupfu n'ubwoba nizibaveko mu izina rya Yesu. Nkashima ati Imana nanje nizimveko. Hari igihe cyagera ngiye kuryama mw'ijoro sinzimye itara, kuko naca numva ubwoba umenga ndapfa. Nkaguma ncanye itara, canke nakumva ubwo bwoba buje nikanguye nkaca mbyuka nkajana itara, karinda buca ntasubiye kurizimya. Rero umukozi w'Imana acakunda guguma asenga avuga ati ibitero by'ubwoba, ati ndasambuje ibitero by'ubwoba. Ndabona umudamu aracanye itara adasinzira hatabona, ati kubera ubwoba, ati icyo gitero cy'ubwoba nigiye muveko nigihere mu izina rya Yesu. Vuga ati Mana ni jewe nkurako igitero cy'ubwoba, nkurako igitero cy'urupfu mu izina rya Yesu.
Imana yo mw'ijuru ivyo byose yarabihagaritse, ubu ndaryama amahoro, ndasenga nkumva ndatuje, nkaryama nkumva ndatuje, nikanguye nkashiramwo kanguka, nkasengana na kanguka, hama nkiryamira amahoro. Ndashima Imana yankijije, ndashima Imana imba hafi, ndashimira abakozi ba kanguka, ndashimira Krise. Nivuye inyuma, Imana ikomeze imuhezagire n'abo bakorana bose, Imana ibahezagire cane kandi ikomeze kubaba hafi. Ndabishimira Imana rwose, ndetse ndasengera cane n'abandi bagenzi bafite ibibazo by'indwara n'ibindi bibaboshe, kugira ngo Imana ibagendere nabo babohoke. Shalom, intahe yanje niyo. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibagire gufyonda ku gakengere kugira ngo muze muramenyesha igihe cose dushizeko ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.